Tumekubaliana na iko katika budget yetu mambo ya digital. Mu ncamake aha Perezida Ruto yariko aravuga yuko bagiye kongereza amahera y'ibijanye na internet kugira ngo urwaruka rushobore gukora akazi ko kuri internet. Voilà, akazi online. 100,000 kilometers of fiber optic because we want to grow digital jobs. Tumesema tutaweka 25,000 Wi-Fi hotspots around the country, ikiwemo hii Kakamega, so that we can get our young people onto the digital platform so that they can look for digital jobs and also engage in digital commerce. Payouts, as you see, is $172.50. That was on. Aha uyu yariko aravuga ati jewe nshobora gukorera amadolari $172 ku ndwi imwe. So your excellency, as you see here is my recent payout. So that is 172 recent payout. That is for almost a month. No, that's just per week. That's per week? Yes, that's per week, yes. 170? 172, yes. As you see, I've worked for that's like 20, that's how much? That's 26,000? 26 years. Per week? Yes, 26 per week. Na uko shuleni? Niko shule. Niko shule. Na shule? Kabisa. Very good. Very good, very good. Pongezi. Thank you. Oh, I have been trying to explain to Kenyans. Yes, Your Excellency. That it is possible to earn working digital jobs. Yes. Can you confirm that it is a reality? Yes, I can confirm them through my account that online really pays. As you see my account now, I'm able to earn more than 10,000 per week. I can say that online pays. Perezida Ruto yamubwiye ati jewe mfise ingorane ndiko ndaraba ukuntu no kumvisha abakenya yuko kuri internet hariho ubuzi. Kuri internet umuntu ashobora kuronka amahera atari make. Ati womfasha kubumvisha yuko boshobora kuronka amahera kuri internet. Nyakubahwa Perezida, jewe ndavyemeje yuko umuntu ashobora guca amahera kuri internet. Ati ibi bibonekera kuri konte yanje, urabona amahera ariko ayo ndayaronka kundwi kandi sanzwe ndumunyeshuri. And this is for just and you're still in school? I'm still in school, yes. You know, it's not a full time, it's just for a few hours. Yes. And it's a part time. Yeah. So, so you'll help me persuade young people that there is opportunity in digital jobs. Yes, I can tell them that online pays and let them come here. It's free. You can get free Wi-Fi, free internet, and able to work online. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Munkundire nsubire ndabipfurize umwaka mushasha muhire w'2025 uzubabere umwaka w'amagara meza, umwaka ukuronka ivyo mwifuza byose, harimwo n'amahera menshi. Amahera ndayavuze kuko turayakeneye mu buzima bwa misi yose. Umuntu afungura amahera, umuntu yiyunguruza ku mahera, umuntu yivuza ku mahera, umuntu yivuna kanyota ku mahera. Eka nkuko Bibiliya ibivuga mu musiguzi, amahera n'ibimari vya byose. Naheruka kubisigura rero ndiko mvuga nti abandi bageze kure mu bintu vya internet. Urundi rwaruka ruriko ruraronka amahera menshi bavyaje internet umusaruro. Narerekanye ukuntu twebwe twishinga WhatsApp, tukishinga Facebook, kandi izo mbuga atakintu zitwinjiriza. Nukuvuga ngo ugashirako amamega, ayo mamega akagenda uko mu bintu byo gutakaza umwanya canke mu bintu ataco biheza ngo bikugarukanire. Baciye twerekana n'ubundi buryo umuntu
yoshobora gukoresha amamega yiwe akayakoresha ivyo ari gukora kuri WhatsApp canke kuri Facebook, ariko akayakoresha no mu buryo ashobora kunguka canke mu buryo ashobora kuronka ikindi kintu yakoresheje amamega. Nukuvuga ngo ya mamega abe yakoze igikorwa. Rero abanyeshure barambajije bati none ko bivuze muri rusangi ubuzi busanzwe bukorerwa kuri internet nubwahe umuntu yokora iki? Voilà, ivyo nivyo nagomba nsigure uno munsi. Kumbure murabonye aba bakenya bariko baravuga ngo twe turonka amahera aya naya naya kundwi. Uno munsi rero nagomba nerekane ubuzi busanzwe bukorerwa kuri internet canke ukuntu ushobora kuronka amahera kuri internet. Ndaza kwerekana n'intambamyi ziriho mu gihe umuntu ariko arakora ibikorwa abikorera online canke ku murongo. Nderekana ibikorwa bishika kuri 13 ushobora gukorera online canke kuri internet ukaronka impembo. Voilà. Akazi ka mbere nico bita freelancing. Muri freelancing haba harimwo abandika, abacapa, nukuvuga ngo abafasha abantu mu bikorwa ibi canke biriya. Nukuvuga ngo nibajya abantu ubona bari kuri internet bakubwira bati tugufasha iki. Voilà, bajya nabo bita freelancers. Kugira ubu mu freelancer nuko ufise ubumenyi mw'ivyo nadondaguye, kwandika, gucapa, hanyuma ukabishira kuri internet uti je nshoboye iki. Voilà, umuntu wese aba afise ico gikorwa aca agusangaho hanyuma akaguha akazi. Mugabo murumva yuko bisaba yuko ubufise ubumenyi mw'ivyo bintu. Ubwa kabiri nivyo bita online surveys and market research. Aha amasosiyete nka Swagbucks, Survey Junkie canke Inbox Dollar barashobora kuguha nka video uraba hanyuma ugaca ubagirira icigwa canke ukabagirira analyse. Aho bashobora guha amahera wabikoze neza. Ubwa gatatu nico bita affiliate marketing. Aha nk'amasosiyete adandaza nka za Amazon, izo bita Amazon Associates, Share Sales, Clickbank. Aba rero ubagirira promotion y'ibidandazwa byabo canke service, uhejeje ugacutanga link ukavuga uti mwebwe mwese mukeneye ibi bintu ndababwiye, ni muce kuri iyi link, ari nko kuri YouTube canke kuri Facebook, uti ni muce kuri iyi link, canke ari kuri WhatsApp channel, uti ni muce kuri iyi link kugira ngo mushobore kugura ivyo ndababwiye. Nukuvuga ngo binjiriye kuri iyo link, iyo societe ikiguha commission canke ikiguha commission yawe hanyuma ugaca wiberaho. Ni nkibi uyu ariko aragira. Imwumvirize. An Amazon affiliate link for a product on Amazon, so when people then click on it and buy, you will then earn a commission. I'll also show you some useful tips and tricks for the Amazon affiliate program. So what you first need to do is go to Google and just search for Amazon Associates. You can sign up for the Amazon Associates or the Amazon affiliate program. The first one that will probably come up is the Amazon.com website. You can go ahead and sign up if you haven't already. It is important to note though, if you sign up for the Amazon.com program, you can only promote links on the Amazon.com website. Aha, mugihe yagusigura ibintu mugihe yagize promotion yabo bamutumye ati turandaza ibitabo, iki gitabo kiraryoshe cyane, ni igitabo c'inspire abantu benshi, rero niba ukeneye kukigura ca kuri iyi link. Voilà. Abantu rero bararonka amahera online bakoresheje ubu buryo. Icya kane nico bita selling product online. Ngaha rero baguha ama produit
ushobora kudandaza, ivyo bigirwa na Amazon, biragirwa na eBay, biragirwa niyo bita Shopify. Icya gatanu nico bita content creation. Content creation batanga karorero ka YouTube, ivyo bita blogging canke TikTok. Aha murumva yuko ari imbuga zifasha abafise ivyo bavuga, abafise lo contenu, abafise ibikino, abavuga ivy'ubuzima, abavuga amakuru, abagira ivyo bita podcast, abagira ivyo bita ama blog, nk'aba bloggers ndi bajya abantu bagira ama commentaire ku makuru, bagira ama analyse, reka tuvyite gusorongora. Rero nk'uru rubuga rwa YouTube niho bashika bakavuga bati urubuga rwa YouTube rurashobora gukoresha abakozi benshi ruhemba. Turetse yuko urubuga rwa YouTube rushobora kuguhemba, abantu ububwira ibintu vy'akamaro, barashobora kugufasha, barashobora kugutera intege, barashobora kugushigikira mu buryo bumwe canke ubundi, kuko hari igihe ivyo baha biba bisaba kwitanga gose. Bahagira bati reka tumufate mu mugongo tumutere intege. Aba-YouTuber rero bakomeye ntimpave mwiyumvira yuko baronka amahera cane mu ma views. Oya, baronkera amahera mu madon, mu mpano baronka biciye kuri YouTube. Arashobora kuvuga ikintu kikaryohera umuntu, kikahezagira umuntu, uwo wundi muntu nawe agaca muhezagira vy'inguvu. Umuntu ashobora gusanga afise ama views makeya mugabo ariko arunguka cane. Kubera iki bashirako email, kubera iki bashirako ama nimero ya telefone ushobora kubatorako. Voilà, abari ico. Yagiwe aca barondera akavuga ati muzi n'amakuru, ikigwa mwatanze canke kiya kintu mwakoze cafashije cane. Nahezagiwe ivyo ntokubwira, nanje nagomba ndaguhezagire. Mugiye kuri YouTube mukumva ikintu, mukumva umuntu yikokoye, voilà, mukumva murahezagiwe, namwe mube mugira feedback, be muhezagira, be muca umuhezagira nawe. Ariko guhezagira umuntu si itegeko, muhezagira kubera uvyiyumvamwo, kubera wumva ko nawe yagufashije. Agiye kubona umuntu yohereje amadolari, amadolari rwose atari na make, amadolari 200. Reka nyavuge, ndamubaza nti se aya madolari nayiki? Arambwira ati nayo gushyigikira umurimo uri gukora. Nimba hari abantu baronka ama views, aba bantu nibaza yuko bari mu bantu baronka ama views menshi. Hariho ibiruta ivyo, murumva yuko bahezagirwa nabo bahezagira. Iyi mitima si ya benshi, murazi yuko ari abantu usanga ivyo bitabarimwo. Hello and welcome to another video. This is a video that I wanted to share with you guys. I kind of mentioned it a few weeks ago when I talked about my new car. Nawe ariko arashinga intahe ingene yaronse imodokari nshasha. Kumbure ngaha muca muvuga ngo nuko ari umukobwa sha, wabagabo baramubonye baca baramuhezagira, ngo haba harimwe akantu. Hose ndazi yuko mwewe murabadanje. Nariko ndabereka ukuntu kuri YouTube hashobora gukoreka ibintu bikomeye cyane gusumvya ivyo abenshi bita ama views. Igituma abantu benshi cyane uzosanga bashizeko kaya kantu uzobona kuri chaîne kavuga ngo join, donation, nico babigirira. Hari abantu bibaza yuko ku rubuga rwa YouTube ari ama views gusa ashobora kuguha. Oya, ashobora kubera ko kampanye y'ukugura ibi canke biriya, y'ugufasha aba canke bariya. Abantu bari mu mihingo myinshi y'isi bagaterera bivanye naho bari baciye ku rubuga rwa YouTube. YouTube rero ni urubuga rw'akamaro cyane. Iyo wovuga ngo pasiteri azobeshwaho n'imperezwa gusa, umukozi w'Imana arashobora kuvuga ubutumwa bugahezagira abantu, hanyuma akavuga bati pastor natwe reka tuguhezagire, waradufashije
waratubwiye ubutumwa buraduhezagira cyane, muha amahera bakamugabira inka bakagira nte, donc bivana nuko baba bafise ivyo bamuhezagiza. Hari abamuhezagiza ibintu vy'agaciro nk'imodoka n'ibindi. Umuntu avuze ati rero harakenewe ivyuma, harakenewe gukora ibi n'ibi n'ibi, harakenewe gukorwa umugambi uyu n'uyu. Hari abantu baca biyumvira ngohya ngo ivyo bizova mu mavyuzi, ngo aronka amavyuzi ngo atari make ngo azobikuramwo. Oya, ntibishoboka, ntivyoshoboka, ntivyokunda. YouTube ifise akamaro kanini cyane, ifise ivyo ishobora kugufasha vyinshi gusumba ayo mavyuzi. Ushobora kuvuga uti by'ukuri abantu bahezagirwa n'ibikorwa ndabaha, reka ndabashire mu gumwe bazoze baraterera ku kwezi canke mu gihe kanaka. Nico gituma bashirako aka kantu mukabonye nta kindi kintu baba bagomba ico nyene, baba bagomba yuko abantu bashobora guterera ibikorwa biba bica kugo rubuga. Hani ushobora gusanga umuntu afise abavyuzi makeya mugabo afise abantu babizigirwa bamuhezagira canke bamufasha mu buryo bukomeye. Ibi tubigira kugira ngo duhindure ivyiyumviro, tugire ubumenyi, hanyuma tumenye ingene ibintu bikorwa, tumenye ingene abandi babikora. Ico gituma nk'impanuro, wiyumviye gukoresha urubuga rwa YouTube, ntiwiyumvire kuronka amavyuzi ngo reka mpende abantu vwara ngo ibi nibi ngo vyayangaye ngo meze ukunuku. Oya, ngo abantu bace bajako bagira amavyuzi menshi. Iyo nonera barashobora kujijako rimwe kabiri gatatu bakabona yuko uri kurabahenda vwara, hanyuma ntibasubire kumva boraba ivyo bintu kubera baba bazi yuko ubesha. Ubwo kora ikintu na wewe wumva gishika ku mitima y'abantu vwara. Hamwe umuntu acumvirije asigari inovora ati ya arambaze mana yanje hava ka kantu umuntu acagira ati uyu mutipe reka ndamurondere nanje ndamuhezagire kabisa. Icya gatandatu nico bita online tutorials canke teaching. Wigisha abandi ingene bokoresha ibintu, ingene bokoresha umuduga, ingene bokoresha telefone, ingene bokoresha televiziyo canke ibindi bintu. Canke ugatanga amakuru ukigisha abanyeshure online. Rero urafise ubumenyi, none ubwo bumenyi kweri kutabutanga online, voilà, cumba cawe ugatanga ubwo bumenyi hanyuma ukaronka amahera. Icumunani nico bita stock photography. Aha twumva nk'ama platform ya Shutterstock, Adobe Stock. Aha umufotografe yiyemera arafotora amafoto akayashira ku rubuga rwa stock, co bita stock photography website. Hamwe ugiye kuri Google ukabona agafoto keza ukagateresharija, voilà, niwe aba yaragashizeko rero wowe ugateresharije n'amahera aba yinjiye wiwe. Kubera iki? Uri umufotografe utogira ibintu nk'ibi nawe. Iki cenda nico bita transcription or translation services. Aha uri umuntu ashoboye kumviriza canke kwandika, barashobora kuguha fichier ukayumviriza hanyuma ukayisigurira abakiriya, voilà, ugaca uronka amahera. Ubwicumi nico bita online consulting. Platform nka Clarify Me canke Coach Me. Uri nk'umu expert mu kintu canke uri umuntu ashoboye ikintu, business, ari marketing, ari gucoaching abantu, ukubigisha, urashobora gutanga consultance biciye kuri YouTube, ukabaha impanuro kuri telefone canke kuri video call, voilà, hanyuma bakaguhembera iyo consultance yawe. Ngo mutahure neza igikorwa ca consultance. Nk'iki gikorwa ndabahaye ni igikorwa kintwaye umwanya muremure. Ibi ndiko ndababwira nakazi k'umukonsulta. Ibi ubibwiwe n'umukonsulta yo gusaba amafaranga menshi cyane. Nibaza yuko muca mutahura igituma tuvuga duti shigikira ibi bikorwa. Kize kuri YouTube kirabwe n'abantu 3,000, 4,000,
nta n'amadolari 2 arimwo. Ishira kuri WhatsApp abantu ibihumbi n'ibihumbi barakiravye. Ubumenyi batavunitse baronse ubumenyi vyogoranye ingene bashobora kuburonka, kumbure bushobora kuba bwari mu zindi ndimi vwara badashobora gutahura, mugabo wowe ubahaye kubuntu. Uguti bagabo shigikira ibi bikorwa, terera ibi bikorwa, fata mu mugongo ibi bikorwa, ngoya amavyuzi uraza amavyuzi aronka. Iko natangiza inyigisho kugira ngo iyi mvugo ive mu barundi bamwe bamwe. Ubwo 11 nico bita remote data canke intry jobs. Ama entreprise nka Clickworker canke Lion Bridge, Appen baguha amadone ukayinjiza muri system, hanyuma bagaca baguhemba bakaguha amahera. Ici 12 nico bita investing or trading with caution. Ndabasabe rero mukurikirana ikicigwa neza kuko abantu benshi baramaze gukomerekera ngaha. Aha twumvise trading canke investing, twumva monnaie virtuelle, bimwe bita cryptocurrency canke cryptomonnaie canke bimwe twita ama Binance canke ivyo bita Bitcoin canke P network, biza ngaha nyene. N'amahera ari online, nama electronique, voilà, ni nka kurya bavuga ngo limikashe nibiki, agenda amahera electronique, voilà. Nk'ubu ugomba kugura nk'ikintu kuri Alibaba, voilà, nukuvuga ngo biragusaba yuko ukonvertisa ayo mahera ufise y'ibipapuro ukayakonvertisa mu mahera virtuelle, murumva yuko acaba cryptomonnaie. Rero niho haca haza ya majambo ya Binance, kuko ayo ma Binance niyo akonvertisa ya mahera, voilà. Abantu bakoresha Binance nibo bakonvertisa ya mahera, ufise amahera y'ibipapuro bakaguha ya ma electronique. Rero birabaho, mugabo bisaba yuko uvyinjiramwo wabanje kugira ubushakashatsi, wabanje kurondera ubwenge bijanye n'ibi bintu. Ubitayemwe umutwe gusa, aha benshi barasara no gusara. Bimaze gutungisha abantu benshi kandi biriko biratungisha abantu benshi. Aha iyi ni business yo ku rwego rwo hejuru, irimwe amahera menshi cyane. Mugabo igituma abantu bagwara bagasara no gusara, usanga babishizemwe amahera menshi bakaba batazi ingene bikora, bahomba bagaca bayinga bagasara no mu mutwe, voilà. Ibi ni ibijanye n'isoko ry'amahera, sobora kuduga canke bikamanuka. Mu gihe rero we waguze aya mahera virtuelle, mu gihe ufise nka Bitcoin, tufate wafashe amahera yawe uyashira muri Bitcoin, waguze Bitcoin iratugije agaciro cyane, uca wunguka cyane. N'umunsi wari umuntu asanzwe, ejo uca buca wabaye umumiliyarderi. Ariko itibutse mu gihe wari washizemwe amahera menshi, ubaye umukene nciye ngaho okwibarabara. Aha rero ni hamwe bamwe baca bayinga. Igituma ibintu bigezweho kandi biri ku rwego rwo hejuru, nka Donald Trump avuga yuko ari byo bintu agiye guteza imbere bije ku rwego rwo hejuru, Amerika ibi ya mbere. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. I pledge to the Bitcoin community that the day I take the oath of office, Joe Biden and Kamala Harris's anti-crypto crusade will be over. It will end. It'll be done. Babitutwara hahandi amahera y'ibipapuro ahagarara bagakoresha amahera electronique gusa. Murumva iyo bizoba biriko biratujana, simvuze byinshi ariko nibaza yuko muciye mutahura yuko mu gihe ciherezo atamahera azoba ariho, hazoba hariho monnaie electronique. Ivyo rero twaratanguye kubibamwe.
murazi yuko umuntu ashobora gutunga mahera kuri limikashe voilà akarungikira amahera abantu erega biza muri ubu buryo nyene umuntu arashobora kuba ari buraya akaba ari muri Amerika ati okay ndakugurira ifana canke ndakurungikiye amahera voilà ukazobona nagushikiriye muri telefone ubwo nyene bica hehe imwe n'ubwo buryo amahera yaciye he wohavuga yaciye mu muyaga monnaie électronique. Uburyo bugira 13 ni watch videos and get paid. Ikibazo rero mbega ho hariho amakampani canke amasosiyete ahemba abantu kubera baroreye amavideo yabo voilà. Wowe nyene urashobora kwandika kuri Google uti are they companies that reward people for watching videos canke to watch videos. Google ichiguha inyishu. Na murabona bacambwira bati yes there are companies that pay people to watch videos. Inyishu ni affirmative. Aya company ya Swagbucks canke Taskbucks canke Rewarded TV, company ya Netflix, akompanyi usanga afitaniye amakontra n'ayandi masosiyete usanga akora amafilme canke agira promotion y'amafilme. Rero abo bandi bagaca bagira promotion voilà aho bagaca bakenera yuko ayo ma promotion abonwa n'abantu benshi, nico gituma baca bagira bati okay wowe rero tuguhaye video ukayipromotinga canke ukayiraba voilà uzobu yipromotinze abandi benshi baca bayibona voilà aho rero bagaca bakubwira bati wewe turaguha amahera aya nayo, naho baguha makeya bo barose menshi ntaco urajyayo. Kanaka isohotse barayigirira promotion kugira ngo irabwe n'abantu benshi voilà. Rero wewe ugiye mu bayiraba canke mu bafasha kugira ngo iyo video igire promotion, murumva yuko wewe baguha kantu. Ovyo ndamaze kubibona kuko no kuri YouTube urashobora kubikora, nukuvuga ngo wowe ukagira ka video ugaha mahera Google igaca igashira muri publicité abantu bariko bararaba ama video kuri YouTube ukazubona ko kantu karaciyemo. Nukuvuga ngo rero ibi birabaho. Rero wewe ugiye kuri Facebook, uri kuri WhatsApp, uri kuri Google, nukuvuga uri kurakoresha amamega yawe, ayo mamega uza kuva kuri izo mbuga ari uko aheze. Donc aheze. Ayo mamega hari ukuntu ushobora kuyakoresha ugashobora kuraba nk'iyi video ugashobora donc kuraba iyi promotion ukagira promotion nawe hanyuma ugasigarana ni dolari rimwe canke amadolari abiri kandi uza kuguma ukoresha ya mamega nyene. Umva yuko ngaha harimwo akanyungu naho ari gato voilà. Ushoboye kuba ushobora kuronka amadolari 30 canke 40 ku kwezi kubera uravye video gusa, ayo mahera yoba ari make. Bo ni make mugabo niyo buri camara ho tutibagiye yuko buri kurakora n'ibindi bintu n'indi mirimo ya misi yose. Ivyo uragomba ukabigira ayo uri mu gapoze canke uruhutse. Ibintu bitwara amasaha ni ibintu vy'imisegonde nka 30 voilà. Wewe uri kurakora ivyo ubundi nawe atari ko arabikora akoresha amamega yiwe gusa kuri WhatsApp, Facebook, za Instagram n'ibindi agatahuko. We ntiwumva yuko hariho akarusho ubufise we adafise? Kubganje ndumva yuko ari nyungu nini. Ikintu rero ngomba mvuge kandi gikomeye cyane, iki nta kucirengagiza voilà. Nta kazi na kamwe kabura riske. Ibi bintu vya online works canke online jobs birafise riske, birafise intambamyi canke amadefi. Ariko mu gifaransa baca umugani ngo kino risque rien na rien. Kumani wavuga ati ku myaka 25 ugerageza ibishoboka vyose kubita hariya bikanka, kwasiruka kwita hariya bikanka, kwasiruka kwita hariya bikanka, uragerageza ukaguma ugerageza
Voilà. Mugabo twebwe benshi iyo myaka usanga twarayirenganye tuguma twireze rupfa oya iki ntaco nokora no hava mpomba oya nukuvuga ngo ivyo ntibishoboka ntushobora kubikora kuko wararenganye ya myaka y'ukugumugerageza aho kugumugerageza rero niho hava kwa kwitora kwa kubona ico ukwiye gukora. Voilà. Iyo myaka rero twarayirenganya benshi nico gituma ubona tutariko turatera imbere. Izi ntambamyi rero abenshi baza kubigira izi ntambamyi batazizi. Donc abandi nabo bakabikora izi ntambamyi bazizi mugabo bakavuga bati ibi naho vyoshika quand ndi averti nsanzwe ndabizi. Mbere kuri ibi bikorwa bikorerwa online hariho abasuma benshi. Voilà. Ico bita scam and fraud. Igihe ukora ubuzi ugasanga wakoze akazi fake ivyo bita fake jobs hari ama website usanga ari ya fake y'abasuma ikintu originale murazi yuko cama kigira ama pirate menshi ugasanga baguhaye nimero ya konte ugacukubitako canke ngo injirira kuri iyi linki ugasanga uguye mu basuma bakakwiba amahera abenshi bamabibwe muri ubu buryo. Isi yose rero banza umenye ivyo societe wumve intahe za bamwe n'abandi. Biri hari ico bita data privacy and security. Hazamwo bimwe bita guhakinga. Nukuvuga ngo baramenye password yawe canke modo pass yawe bagaca bayikoresha ugasanga ivyo wari kurakora vyagiye canke urubuga wari ufise rwatwawe n'abandi bantu aho zikaba ingorane. Isabwa yuko ugira ico bita strong password. Nukuvuga ngo modo pass yawe ntibiye ubuntu bubayabaye ushiremo ibintu bigoye kumenya. Icya gatatu ni ikintu bita low income. Nukuvuga ngo aba bantu usanga batanga ubuzi kuri internet naho ukaronka baguha agahembo gatoya. Voilà. Mugabo nawe utarusanzwe ufise akazi uremera ukabikorera ntaco uri kuraronka experience. Akane nico bita lack of legal protection. Biracagoye ko umuntu akugiriye nabi kuri internet akakwiba ahanini ni nk'ivyo biragoye ingene ushobora kumwitwarira ingene ushobora kumufata usanga bigoye cyane. Voilà. Lack of legal protection. Nukuvuga ngo ibikorwa uri kurakorera kuri online vyose nta protection cyane ntibiba bikingiye. Ahanini hakoreshwa confiance. Voilà. Umupakistane arashobora kugira confiance donc ukora website ukamukorera website ukazubona arakurungikiye amahera nawe uko nyene. Voilà. Mukizerana nuko arayakurya canke nawe urumube gito ugashobora kuyamurya. Mugabo ibi vy'ubube gito sivyo twigisha ngaha. Urumva kurya amahera umuntu yakubwiye ngo umukorere igikorwa hanyuma ukayamurya ntukimukorere ivyo vyo murumva yuko ari igicumuro ivyo Imana izobikubaza. Ico ubwa gatanu hari ico bita intellectual property theft. Ngabibana amarogo ugakoresha rogo ya naka ugahindura kwa kantu gatoya. Voilà. Kandi yarayikoreye wewe ugacusanga uri kurabikoresha mu kwironderera amahera. Voilà. Nukuvuga ngo abantu usanga bibana nta droit d'auteur ibaho. Ni gute none wo gabanya mariske ni gute wo gabanya izi ntambamyi. Voilà. Naho vyoshika ugahomba makeya. Kuko murazi yuko hari abashobora gushiramwe imitahi ikomeye bahomba bagaca badeprima no kudeprima canke bakiyahura. Ibintu biba vyakozwe n'umuntu utazi ntubuzi ikinyegeje inyuma yavyo. Voilà. Naho aba yarabikoze ukaba uriko urabironkamwo uburyo canke ukaba uriko urabivyazamwo umusaruro amakenga yoyo yagumane. Uvuga ngo aha bavuga bati wewe shiramwo amahera ushobora kubona yuko naho boyiba atangorane vyo gutera. Shiramwo amahera ushobora kuvuga uti okay jewe ayangiye mu kabare imisi ngahe no yamara. Voilà.
ayo mahera niyo byashika bikagorana bakayatwara, wewe ntuzogwara umutima. Mugabo uciye ukubitako amamiliyoni n'amamiliyoni, voilà, urashobora kunguka nivyo, urashobora kurara ubaye mu miliyardere, voilà, birashobora kugutokera. Mugabo kamwana wa mama, vyanse yama miliyoni yawe yose agiramo. None ntiwumva iyaba wangize makeya ukagenda uraduga buke buke, voilà, byari kugufasha cyane. Mugabo kubera wakubitiyemo rimwe bibaye nabi uragira ingorane. Bon, ibi urumva ko bifatanye na bimwe vya cryptomone. Nababwiye uno munsi urashobora kuba byaduze bikaduga, abantu bashizemo imitahe bakaronka amahera menshi cyane, ariko ejo bigakoroka abantu bashizemo imitahe biyumvira ko bagomba baronka amahera nka babandi, ugaca usanga barahomvye vy'ubuyobe. Ronka amahera rero kuri internet birashoboka cyane, benshi bariko baratunga, bariko bararonka amahera menshi, ariko kandi birafise amariske iyo uvyitwayemwo ukutariko, iyo udafise ubumenyi bukwiye, iyo udafise information canke amakuru akwiye. Rero ndababwiye benshi ntavyo bavuga, ntavyo bakubwira, kuko baza kubwira bati bimeze neza gusa, bimeze neza gusa, hanyuma wabikora bigaca bigenda nabi, bagaca bapotera. Kindi naco mwomenya kuri aya masosiyete aba yatanze ibi bikorwa, babonye bagiye guhomba, bobo ntibemera guhomba, hafuma hahomba bandi, voilà. Aho rero niho bigoreye. Babonye bikorotse, aho rero wewe utabaye magabo, voilà, utwawe tugirayo. Mwaka w'ibihumbi 2025 rero, aha tugomba dukoreshe wa mugani w'abafaransa uvuga ngo qui ne risque rien n'a rien. Gusimba birafise riske, urashobora gusimba, voilà, ugasimba nabi ukavunika. Mugabo usimvye, abasimvye bose ntibamba bavunika, voilà. Naha rero urashobora kuvuga uti je iyi riske ntayo nshobora gufata. Abayifashe ugasanga bariko barakabakaba amahera, bariko barakabakaba idolare, nawe ubitegereza uko, voilà. Twige gufata riske, mugabo tugerageze tuminimize riske, voilà, tuminimize ingaruka iyo riske ishobora kugira. Donc ivyo rero bisaba yuko tuba dufise ubumenyi buhagije. Abazungu bari tudanganya, mbwa imigani yabo ni iterambere, iyacu ni ugufa nabi. Imigani yacu ni ugufa nabi, ritararenga nawe uritera ingata, uguma gusuko tupare, ngungwa amazi yageze kure. Mugabo akagira imigani y'abazungu, qui ne risque rien. Nico ituma guma fata amariske, baguruke, baje mu kwezi, bace mu mazi, baje baba basumare, bagira ibiki, bakore iPhone, bakora iki, naco turindire gusa ngo ritararenga nuburi kikugwako. Twe ni kikugwako, ni bahati mbaya. Nibaku ma chance, ndaoa kwa chance, akazi ni chance, franga ni chance, bonne chance mwizina rya Yesu. Ryo jambo mugihane muri 2025 na bonne chance ngaho. Abana b'Imana ntibagira chance, bagira la benediction. Imana irahezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Umwaka w'ibihumbi 2025 reka tugira umwaka wo gufata riski, dukore cyane. Aba batipe mu kuja mu kwezi, voilà, mu kuja munsi y'ibiyaga, mu kuja mu birere, barondeza ibi na biriya, muribaza ko bitagira riski. Mugabo barabikora tu, ariko babikoze bakabishikako baronka amahera menshi cyane, nitwe dusubira kubakenera. Internet dukoresha ntibigenda juru vyabo, mugabo twebwe tukaguma ngaho tubunze gusa, tukanka gufata riski. Aka kantu je karambaze, uyu muntu yavuze ngo if you risk nothing then you risk everything. Ngushimye kudafata riski, ngushimye kudafata riski ku kintu cyose, usanga ibintu byose byagiye muri riski. Nawe ati if you risk nothing you do nothing, you say nothing, and you end up being a big nothing. Iyo udafashe riski ntacu uvuga, ntacu ukora, kandi uburuhiro bwawe uruhira kuba
a big nothing, nukuvuga ngo imburakimazi nini. The biggest risk you can take is not taking any risk. Mark Zuckerberg, umuyobozi wa Facebook, aravuga ati risk ya mbere ikomeye nukudafata risk. Iki nibaza ko cumvikana abagabo. Gisa na cakindi ngo udafashe risk usanga wagize risk ku bintu byose. Almost any accomplishment in the history of the world has come at the hands of people who've taken risk. Ati ibintu byose ubona bikomeye vyakozwe n'abantu bemeye gufata risk. People who are willing to push the envelope, people who are willing to explore the unknown. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Washington Denzel ati nta kintu ushobora gushika ko ngaha ku isi gikomeye kiretse ufashe risk. If you think trying is risky, wait till they hand you the bill for not trying. Ati ni wawe wibaza yuko kugerageza bigushira muri risk. Ati rindira uzoraba ico kutagerageza bizokuzanira. Anytime I feel that I feel nervous like I feel right now, I take the risk. Ati igihe cyose niyumviye gukora umugambi nkavuga nti no bikora. Ati ntagira ubwoba nja mpaguruka nkabikora. Ico nico bita gufata risk. Wait till you get the tab for not investing. See, it's all risky. Getting married is risky. Having children is risky. Going into business is risky. Investing your money is risky. It's all risky. Ati gushira umutahe mu bintu ni risk, kurongora ni risk, kuvyara ni risk. Ati ibintu byose uzosanga ari risk. Now is the time to take risk. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Elon Musk, umutunzi wa mbere ku isi, ati iki ni igihe cyo gufata risk. Ati nobahanura yuko ngofata risk. Dufate risk. Ndazi yuko no mwaka dukeneye amahera menshi gukora imigambi myinshi. Umugambi w'amagara meza, umugambi watubana amahoro. Yindi migambi umuntu wese usanga afise ku giti ciwe. Iyo yose ikeneye amahera. Tubwirizwa rero kwiyumvira ukuntu dushobora kuronka ayo mahera iyo dukoresha iyo migambi. Aha kuri iki kintu ndangirije ko cukuraba ama video ukaronka akantu nivyo nta mahera menshi ari mu mugabo birashobora gufasha abantu bakoresha internet. Rero ni ikintu dushobora gukorera ko gisaba yuko kizamwo abantu bagomba gufata risk kumwe duhejeje kubivuga. Umuntu afata risk nyinshi akagerageza ibi na biriya abafise amahirwe menshi yo gushika kure gusumbya umuntu adafata risk nimwe. Umuntu aguma atinya gusa tinya. Ibintu 13 tuvuze woshobora gukorera kuri internet nizere yuko ushobora gukuramwo nka 2 canke 3 canke 4. Urashobora kumva ico korohera voilà muri ibi bintu 13 byose navuze. Ariko cyane nagomba mvuge 2 jewe nabonye yuko vyoroshe vyofasha abantu. Hariho iki ca content creation kimwe cyo kugira YouTube kuko iyo ugize urubuga rwa YouTube biza buke mugabo urateba ugafatisha. Kuri iki narabwiye ingene tugiye gukora, narabwiye ko tuzofasha abantu gupromotinga canke kugira promotion y'ama YouTube yabo. Turakeneye yuko natwe abarundi niburi nk'abajeni 10,000 baba bafise nk'ama YouTube yabo. Voilà. Hamwe abantu bagira bati twebwe byatwinaniriye twabuze ivyo dushirako mugabo izo YouTube ziri ngaho. Ahamenya ati jewe ndafise ivyo mvuga nifitiye akazi. Voilà. Bakabiri turabereka iyo application baguha ama video ukayaraba hanyuma bakagusigira ikintu ico bita reward canke agashiruka bute. Murumva yuko akantu kaza kumenya umuntu yakurikiranye icigwa cose akagiheza tugashize ku mpera y'icigwa.
kuri iyi application baguha ico bita ama trailers, abari ama extrait y'ama video bariko baragirira promotion, hanyuma wewe uyaravye bagaca bakwandikira amahera uronse. Ibi rero kugira ngo tubitangure dutegerezwa kubanza kubereka ingene bikorwa. Rero duciye kuri YouTube tuzoshika, duciye kuri ibi vyo kuraba ama video navyo kazoba karusho, kuko ku munsi umuntu azobona ico ariko arinjiza. Babwiye nti ibintu vyose bikorerwa online nta garanti bifise, no gufata risk. Ariko naho biruko hariho abariko barabitungiramwo bemeye gufata risk. Hariho abafise amamodoka ari meza bariko barubaka amazu, mugabo ni risk. Voilà, nta garanti biba bifise. Ivyo nibaza ko nabisiguye neza. Ni risk. Ikintu cyose wemeye gufatamwo risk nta garanti, nta certitude kiba gifise. Ufashe risk nini bigacamwo ugira amahera menshi cyane. Ufashe risk nini bigakoroka ukoroka nabi. Ni risk. Vyose ni risk. Ufashe risk ntoya gose uronka utuntu dukeyi cyane. Ungana cyangwa kuzongana bingana n'urugero rwa risk wafashe. Udafashe risk nimwe uzokwigumira hahandi. Ufashe risk ntoya uzoronka bike, ufashe risk nini uzoronka byinshi. Mugabo mugifashe risk nini ni wakoroka nivyanka nukuvuga ngo uzoba baragusumvya abandi bose. Voilà, umwe atafata risk nimwe rumva azokwigumira hahandi nyene. If you risk nothing you become nothing. Udafashe risk nimwe nta kintu na kimwe uba, wigumira uko nyene. Voilà. Now is the time to take risk. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. Qui ne risque rien. Nico ituma gufata ama risk, baguruke baje mu kwezi, bace mu mazi, baje baba sous-marin, bagira ibiki, bakore iPhone, bakora iki, naco turindire gusa ngo ritararenga nuburi kikugwako. Twe ni kikugwako ni bahati mbaya. Ni baku ma chance. Ndaoa kwa chance, akazi ni chance, franga ni chance, bonne chance. Mwizina rya Yesu ryo jambo mugihane muri 2025 na bonne chance ngaho. Abana b'Imana ntibagira chance, bagira la benediction. Imana irahezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Muyandi majambo, risk uburi hagati na hagati. Bisigura ushobora kugwa ku ruhande uru canke urundi. Ushobora guhomba canke ugakira. Umuntu ratinya gufata risk aravuga ati oya ngiye ngahano cyangwa voilà. Ufata risk nawagira ati aha ntahovye ndakira. Reka uyu mwaka utubere wo gufata risk. Reka umwaka utubere wo kugerageza. Uhombe mugabo uvuga uti nagerageje. Nimbukira, nimba utunge, kuko nta muntu numwe ashobora gutunga adafashe risk. Reka ekipe tugomba tujane umwaka niyo wahera tuze tugire evaluation, turabe aho umuntu yari, turabe naho azobageze. Kabutahuye ikicigwa ubivuge muri commentaire, turababwira ibikurikira. Inyigisho zibi twavuze zica zitangura. Imana yo mwijuru nibampezagirire cyane. Reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe ku ishuri ry'abarundi bose, ufyonde no kuri ka kazogera kugira ngo ntihagire icigwa na kimwe kizobacika.